cyane abantu dukunda kwakira muri kabine iwacu ivyo tubona nk'ivyo turiko turabona ngaha mu ntara ya Gitega dusanzwe duherereye kuko tuvuga hanyene turi kuko iki kiganiro kiraba abanyagitega ntikiraba abandi bo hanze abantu dukunda kwakira ingorane zo mu miryango umugabo n'umugore batakivuga rumwe umugabo n'umugore aho usanga umugabo amaze amezi 3 mu gitanda ciwe umugore akamara amezi 3 mu gitanda ciwe ivyo vyose ukasanga bibaza ngo umugore ntagondwa ugasanga bibaza ngo umugabo wanje ntashoboka kumbe singorane y'umugore siningorane y'umugabo ahubwo n'ubugwayi bwo mu mutwe ico ni cyambere hanyuma ikindi dukunda kubona ni nk'umudame ashobora kuza muri kabine avuga ati dufashe twe vyatugoye umugabo wanje asigaye ataha saa 5 y'ijoro umugabo wanje asigaye aja mu bamaraye mu bisanzwe ivyo vyose umugore aza yibaza ngo nukudashoboka k'umugabo canke aza yibaza ngo n'ubutagondwa bw'umugabo ariko ubundi bwobwo ntabwo aba ariwe. Yes bakunzi ba Steve TV mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabahaye intasho n'umwaka mushasha tugiye gutangura rero no munsi kuri Steve TV kuri microphone ni Steve aba ahibereye twabazaniye rero umutumire mutari mumenyereye kuri rezo canke kuri channel za Steve TV n'umupapa yiyubashe afise icubahiro dufise amakuru menshi cyane gose agomba kutubwira kandi atugirira akamaro nawe kandi azokugirira akamaro rero tudatevye reka tumwakire kuri microphone za Steve TV kumbure aciye aramutsa abakunzi bacu guko twe turamunsi turaguhaye mwiriwe cyane ndakuramukije nyakubaho menyesha makuru turamukije kandi n'abakunzi ba Steve TV ndababwiye ati amahoro y'Imana bane namwe. Ego abatakuzi woshobora kubibwira akazina kawe nibyo usanzwe uri kurakora no munsi cyane nitwa ntukamazina Barnabe ndumupsikologe abatumva neza ururimi rw'igifaransa mu psikologe mu mvugo y'ikirundi n'umuganga mbogora mitima abadatahura neza ico uwo muganga mbogora mutima akora ni umuganga yitaho amagara yo mu mutwe y'abantu iyo umuntu afite ikibazo cyo cyose c'ubugwayi bwo mu mutwe iyo umuntu yumva yuko ivyumviro vyiwe bitera bigenda bihindagurika bitameze neza nk'ivyo abandi araheza akitura umuganga mbogora mitima bita mu rurimi rw'igifaransa mu psikologe agaheza akamufasha gusubiza ibintu ku gihe mu ncamake rero ndi umuganga mbogora mitima akaba ari umuntu ajejwe gusubiza ubuzima uwo muntu wese yumva yuko ku mutima wiwe hatameze neza umuntu wese yumva afise akamubakiye ku mutima araheza akitura umuganga mbogora mutima akamufasha kugira ngo ibintu birishirize kugenda neza murakoze. Bakozi ba Steve TV urumva yuko dutegerezwa kuguma dusatira uno musi ho twabazaniye umuganga uno musi ari karabikora cyane gose twamwumvise no mu psikologe muri gwa rurimi rw'abanyamahanga mu kirundi yavuze ati nababogora imitima kumbure none ndakwibariza akabazo gatoya apare cyaye impande yo kuba uri mu psikologe nta kandi kazi koba kariko karagufasha kagutunze n'umuryango. Murakoze cyane mu bisanzwe kuba umupsikologe canke kuba umuganga mbogora mitima mu rurimi rw'ikirundi novuga ahakuru ko ari byo bintunze kandi ko ari byo bitunze umuryango wanje ariko iruhande y'ivyo nsanzwe ncungera umutekano w'igihugu ndi umusirikare muri rusange ariko rero mu ncamake mw'ico gisirikare ivyo nkora cyane nako kazi nyene ko kubogora imitima y'abantu yahungabanye kugira ngo isubire ku rutonde abantu basubire kuba bazima bashobore kurangura ibikorwa byabo vya misi yose ataco binona ari abantu bafise amagara yo mu mutwe ameze neza murakoze. Ego
narakura cyane ntaraca ubwenge nari nkunze kumva ngo abapisikologe ni abantu bavura abantu b'abasazi, abantu bafise amatrube atandukanye. Mbega vyo bari byo mwakira abasazi bonyene barya batora amashashe mwibarabara bakikorera, cyane murafise abantu mwakira rusange muba mwarateguye? Murakoze cyane kw'ico kibazo. Nkuko mubivuze, n'abandi bose muri rusange niko basanzwe bavyibaza. Bibaza yuko umuntu aza kwitura umuganga mbogora mitima mu rurimi rw'igifaransa bita umupsikologe ari umuntu bavuga ngo yarayayutse canke numusazi, bavuga ati bwaratumye canke bwaratumye. Ariko mu ncamake imvugo niyo iba ari imvugo yo gukumira, ni imvugo ikumira umugwayi wo mu mutwe. Ivyo bigaca bituma mbere bigira ingaruka mbi ko umuntu agwaye mu mutwe atiyumva, usanga atiyumva mbere akanatinya ko yokwakira ubwo bugwayi bwo mu mutwe, canke ko abantu bomenya ko agwaye mu mutwe, kubera bafata ko umuntu agwaye mu mutwe n'umuntu byanse, n'umuntu atafisi yava niyaja, n'umuntu wo gutora amashashe, n'umuntu wo gutera amabuye abandi, n'umuntu wo gufata abantu ku nguvu. Abantu bagafatira yuko abaja kwitura umupsikologe ari abantu bameze kenuko. Ariko aho tugeze mu iki gihe suko ibintu siko biri, ibintu byarahindutse, ibintu byarevuriwe. Abibaza kenuko kwari kutamenya. Muno munsi rero twaje kwino studio kugira ngo dutange umuco abantu babimenye neza. Umuntu yitura umuganga mbogora mitima, umupsikologe mu rurimi rw'igifaransa, si umuntu yasaze, si umuntu bwatumye, si n'umuntu atera amabuye abandi gusa. Bavuga ati zarakoranyeko, umuntu zakoranyeko. Eka ahubwo n'uwo muntu wese afise umubabaro ku mutima, uwo muntu wese afise akamubakiye ku mutima, uwo ni waja kwitura umuganga mbogora mitima. Muhavura mumbaza muti ni kubera iki none ari ngombwa iyo utanguye kumva umubabaro ku mutima, iyo utanguye kumva ibintu bikubakiye ku mutima uca uza kwitura umuganga mbogora mitima kugira ngo agufashe? Kuba ari kugira ngo ukinge, kubera ivyo bintu bitanguye kukubabaza umutima, ivyo bintu bitanguye gutuma umutima wawe uvyimba, ivyo bintu bitanguye guhindura ivyiyumviro vyawe buke buke, ivyo bintu bitanguye kugutuma wikumira, ivyo bintu bitanguye kugutuma umengo woja mu gitandukiri kuryamya abandi bari ku mirimo, utabirondereye inyisho hakiri kare, bihavura noneho bigenda bikura buke buke, bigahavura bishikira rero yafaze abantu benshi batinya y'ubugwayi bwo mu mutwe bweruye bita ibisazi. Rero ubugwayi bwo mu mutwe rero si ukuvuga ngo nubwo umuntu atera amabuye abantu gusa, urya tumwita ko ari umuntu afise ibisazi vyenyuye. Nayo ubundi bwoko abantu benshi usanga bagendana ubugwayi bwo mu mutwe atavyo bazi neza. Nk'ubu ndagwaye nk'akarorero, ivyigwa beruka kugirwa na Ijebu mu mwaka wa 2019 berekana yuko ibice 40 birenga 47 kwijana vy'abarundi baragendana ubugwayi bwo mu mutwe, mugabo babugendana atabwo bazi. Niyo mpamvu uno munsi ushobora guhura n'umuntu akumva bakubwira ngo naka ngo umugabo kanaka ngo yaraye niguye umugore wiwe, bagaca bibaza ngo namashetani yamuteye, canke bagaca bibaza ngo isi yaheze. Beshi bakonze kuvuga ati nagashushure. Abapsikologe nawe muca muvyita gute? Ego beshi yakunda kuvuga ngo nagashushure canke ngo namashetani canke ngo namadayimoni, ariko ntago biba ari ivyo. Mu mvugo y'ubuhinga, ico twita langage scientifique, urya muntu aza kuniga umugore wiwe ni kubera ko aba afise agashavu karenze. Ako gashavu nako ikigatera biba bivanye n'igikomere afise ku mutima yakuranye kuva mu bwana bwiwe. Ivyo rero bigaca bituma ari umuntu adashobora kwihanganira akantu kariko kose kamubabaza.
akantu abantu babona yuko kari gasanzwe wewe akakigagamisha kigaca gicika ikintu kininiya, noneho rero bigahavura biza kumutuma akora bidakogwa kubera ko kugira ishavu rirerire. Nico gituma mbere bamubajije ati ni wewe wishe umugore wawe, ntabihakana, avuga ati ni jewe nyene, kandi ikizokubwira yuko ari ubugwayi bwo mu mutwe nta nuko niyumvira no guhunga, nta nuko niyumvira no kurondera izindi nzira yocamo ngo ahunge, kubera ko aba ari umuntu yabikoreshejwe nuko mu mutwe hiwe hatameze neza. Yego mu ncamake rero uko twobivuga, umuntu akwiye kuza kwitura umuganga mbogora mitima mu gihe atanguye kumva ibimenyetso kanaka. Tuhavura tubivuga mu kanya kari imbere, ibimenyetso bishobora kugutuma wiyumvira ati byari byo byose ukuntu ndiko ndavyitwaramwo ntabwo mu mutwe wanje biriko biragenda neza, hari ikintu kitagenda neza, ndakwiye umuntu yonagura kugira ngo nanje nshobore kubaho nk'umuntu ameze neza nk'abandi, nshobore kwiteza imbere, nteze imbere umuryango wanje, nteze imbere kandi n'igihugu. Twongera kandi tubishimangira, igituma abantu baguma mu bukene budahera kenshi na kenshi usanga biterwa n'ubugwayi bwo mu mutwe, kubera mu mutwe habo ntihaba hapanze neza, ibintu ntibabipanga neza ngo bashobore kwiteza imbere, kubera ko rero ibintu byabo ibyo bapanze byose babipanga kutariko, uca usanga bibagora kwiteza imbere, nta kintu na kimwe bakora kije imbere ngo kigende neza. Mu rurimi rw'igifaransa bavuga bati inyapado 6, nta kintu na kimwe bakora ngo kireyisisa, gushika n'abagoma bibaza bati nyimba ari intezi za basokuru, nyimba ari umuvumo wa sokuru, nyimba ari mikoshi igenda inkurikirana y'abasokuru n'abasokuruza banje, mugabo mu bisanzwe ntibiba ari ivyo. Cyane cyane mu Barundi bakunze kuvuga ati ni ya miryango yo kwabanaka ngo ni kwimeze. Yego cyane, hari n'igihe usanga mbere bavuga ngo hariho imiryango y'abatunzi, ahandi naho ugasanga bavuga ngo hariho n'imiryango y'abakene. Mu bisanzwe ubugwayi bwo mu mutwe buragira ikintu bita akaronda. Iyo mu muryango hari umuntu yigeze kuba agwaye mu mutwe, arashobora kugira abamukomoka ko nabo nyene bagwaye mu mutwe, bazi bafise ako kagorane nyene. Nk'uko rero twagejeje kubivuga, biragoye yuko umuntu agwaye mu mutwe ashobora gupanga ibintu vyiwe neza ngo akore bireyisisa. Niyo mpamvu rero uca usanga umuryango bakuze arabakene n'ababakomoka ko nyene nabonye babiyumvamwo bwa bukene nyene, babiyumvamwo bwa bukene, kuko bwa mbere na mbere ubukene buza mu mutwe. Kujya kuntu mu muryango usanga abantu baguma bavuga biprenya, sinzi ngeno bivuga mu Kirundi, baguma bidoga, baguma n'imyidodombo ngo twaragowe, ngo nta kidutumbera. Umwana rero kuriye mu iyo environnement bavuga ibintu ke nivyo, biragenda bikifikisa mu bwonko, bwa bwonko bwiwe bugaca bumera nk'ubwunamye, noneho bikamugora ukuntu ashobora gutunganya imirimo ishobora kumuteza imbere. Ni nayo mpamvu usanga uwo muryango wabo uca ugendana akantu kameze nk'akaronda k'ubukene. Mu bisanzwe ntibari ubukene ubwabwo, ahubwo buba ari ubugwayi bwo mu mutwe bwabatumye kuba bakene. Ibyo bikunze kugaragara cyane cyane ku bantu bari ko bariga amashuri, ukaza wumva ngo urya miryango yo kwabanaka ngo baraheza bakaminuza bakaronka n'akazi, ugaca usanga rero kubera bwa bugwayi bwo mu mutwe reka mpfe kwiga sinzi kizovamwe. Uko boba mubifata? Yego navyo nyene birafise isano. Iyo umuntu ava mu muryango w'abantu biga bamenya bakagira amashure maremare, no kuvuga ngo abafise reference, icitegererezo, agenda gwana kugira ngo amere nka se wabo kanaka, agenda gwana kugira ngo amere nka mwene wabo kanaka, agenda gwana kugira ngo amere nka muvyara wiwe kanaka. Ugaca usanga rero acagira ico kintu ca reference, canke ashaka kugira identification kugira ngo mu muryango hagumeho iryo teka ry'abantu bize kandi bagenda bamenya, abafise aha bihera. Mugabo yari umuntu avukiye mu muryango baguma bidoga,
simvuze ngo abavukiye mu muryango batize ngo ntibashobora kwiga, oya barashobora kwiga kubera ko bashobora kuraba hirya no hino akagira agashavu ko ku muryango kanaka ko ho bafise abize, nawe akagira ko gashavu akagira kuhaje akiga. Mugabo kenshi na kenshi iyo umuntu akuriye mu muryango abo bantu bafise ubwenge, noneho muri rusange abantu bose ubwenge barabuvukana, mugabo ubwenge busaba kuvomererwa, ugahigira ko ubumenyi ugashiramwo ingufu, udashizemwo ingufu ubwo bwenge ngo buvomerere ntibuheza ngo bukure. Nubwo bwo muri rusange abantu bose baravukana ubwenge, nta muntu n'umwe atavukana ubwenge. Ni naho mbere uza wumva abantu bavuga ibitari ivyo bakibaza ngo abirabure nta bwenge dufise canke ngo abarundi nta bwenge dufise. Ntago biba ari ivyo. Ufashe umwana w'umuzungu n'umwana w'umwirabure ukabatwara nk'ahantu mu kibira, hanyuma bakazokurirayo, uzosanga bose bakuze bafise ubwenge bumwe, uzosanga bose biyumvira kumwe. Ni nk'uko kandi ukuye umwana mutoya ha mu Burundi ukamutwara muri Amerika akagira amaforomation nk'ayo abandi bazungu bagira, n'indege nawe nyene yoyikora kubera ntavuka yikora, ahubwo aravyigishwa kandi akabimenya. Rero ibintu by'ubwenge abantu twese turabivukana, mugabo bisaba kubivomerera, utabivomereye ntibikura. Naho njishije ku ruhande atari ico twashaka gushikako, twariko tuvugana ibijanye n'ubugwayi bwo mu mutwe. Murakoze. Ego navyo biba biza kutunganira. Ego nk'abapsikologe nikihe mwita umuntu afise ikibazo cyo mu mutwe cyaho udafise ikibazo cyo mu mutwe? Mbega muba mufise ingene mushobora kubiraba hiwe uri kuragenda muri quartier aho ubaye ukavuga ati no muntu arakeneye umuganga yo muraba akamusuzuma, cyaho uri kuraraba mu bagenzi bawe ukavuga ati uye kweri arakomeye neza? Murafise ibintu mwoba mwisunga mutaragira ama exam atandukanye? Muri rusangi kiretse twege twize ivy'inyifato canke twize ivy'imibano canke twize ivyo kuvura abantu bagwaye mu mutwe, n'umuntu wari we wese arashobora kwihweza umuntu akavuga ati ntibimeze neza. Mugabo muri rusangi hariho ivyo twisunga kugira ngo tuvuge duti uyu muntu arafise ubugwayi bwo mu mutwe, kandi ubugwayi bwo mu mutwe si bumwe. Hari ubwoko bwinshi bw'ubugwayi bwo mu mutwe. Kombore mu biganiro bizokurikira nimumpaye akanya nzosigura ido nido ubugwayi bwo mu mutwe ukuntu bugenda butandukana. Rero nkuko tubishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS, kugira ngo tuvuge ngo umuntu arafise amagara meza, simvuze amagara meza yo mu mutwe, mugabo kugira ngo tuvuge ngo umuntu arafise amagara meza, ariyumvira neza, arakora projet ikatera imbere. Ego mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo la santé c'est un état de bien-être mental, physique, émotionnel, spirituel, et ne coïncide pas à une absence de maladie dans l'organisme. Ndabisiguye mu rurimi rw'ikirundi tuvuga ko umuntu afise amagara meza mu gihe mu mubiri wiwe atamugera uriyo. Ico ni cambe, nico twita santé physique. Hanyuma ikigira kabiri ni santé mentale. Tuvuze santé mentale ni ibijanye n'uko umuntu yiyumvira, les pensées, ibijanye n'uko umuntu abona ibintu mu rurimi rw'igifaransa les perceptions, ibijanye n'ukuntu umuntu yerekana ibigumbagumba vyiwe, ico twita les émotions. Rero iyo umuntu afise amagara meza muri rusange nuko OMS ibivuga, nta mugira n'umwe uba uri mu mubiri wiwe, umugera w'ingwara. Ico ni kimwe. Ikindi kigira kabiri nuko uwo muntu aba ashobora kwerekana ikintu kimubabaje akacerekana, ikintu kimunezereye akavyerekana, kandi akaba yiyumvira ibintu
biri ku rutonde ibintu bimeze neza akaba atari umuntu aguma yidodomba. Iyo umuntu amaze kuba aguma yidodomba no kuvuga ngo vya vyiyumviro vyiwe ntiba bipanze neza. Rero twege nk'abantu bavura ingwara zo mu mutwe, ikintu turaba ntituraba ahakuru ico cambere ca santé physique, amagara yo mu mubiri ayo siyo turaba, ahubwo turaba amagara yo ku mutima afatiye ku bigumbagumba za emotion wavuga. Yego, afatiye ku bigumbagumba, afatiye ku vy'umuntu yiyumvira, afatiye no ku ukuntu umuntu abona ibintu, kuko uko uyu muntu abona ibintu siko abandi babibona, uko umuntu yiyumvira ibintu siko abandi bavyiyumvira, uko umuntu asohora ibigumbagumba vyiwe siko abandi babisohora. Rero duca turaba uwo muntu mbega aho aherereye, uko abantu basohora ibigumbagumba muri rusange nawe niko abisohora. Ntabwo ashobora kubabazwa n'ubusa, ikintu kitari gikwiye kumubabaza ugasanga kiramubabaza kikamukoresha amakosa gushika naho uza gusanga yakoze ibintu bidakogwa. Mbega uwo muntu mu bijanye n'ibigumbagumba iyo ahuye n'ikimunezera aranezerwa, ntabwo ari wa muntu misi yose usanga avuga ngo yarashishwe. Umaze kwama wumva umuntu akubwiye ico mubwiye cyose aca akubwira ngo narashishwe, uwo muntu cy'umunyarukana ku mupsikologe amufasha hari ibintu bitagenda neza. Bene babandi ngo je n'umunyu ntukinyohere, avuga ngo narashishwe nta kinyohera nta kikinyohera. Uwo muntu nukuvuga ngo yatanguye kuja mu nzira itariyo, ivyiyumviro vyiwe vyatanguye guhinduka, kandi uwo muntu yamaze kwikura mu bandi ubwiwe, nta bufasha bw'abandi bantu agikeneye. Uwo muntu rero nuko uca umubangukana ku muganga mbogora mitima kugira ngo amurabire ni kubera ko atakikimuryohera abandi bibaryohera, ni kubera ko yashishwe kandi ari mu bantu, ni kubera ko atagitwenga kandi ari mu muryango. Abantu ke nabo rero muca muheza mukabanyarukana hakiri kare tukabafasha kugira ngo dukinge byo ntibazohavure bashikira muri ya faze y'ubugwayi budasanzwe buzotuma atera amabuye abantu, bizotuma atangura gutora amashashe, hanyuma bikazotuma umuryango uriha amafaranga menshi kugira ngo avugwe, gutyo bigahomvya umuryango kandi bigahomvya n'igihugu. Murakoze. Ego bazo kamatsiko ko mure wavuze ati uko tubwira ibimenyetso bimwe bishobora kuranga umuntu akeneye umupsikologe. Mbega nizihe ngorane mukunda guhura nazo muri kino gikorwa cyanyu muri ko muragikora aho mwumva mwakira abantu bafise ihungabana ryo ku mutima? Nizihe ngorane neza na neza witanya mukuru ukunda guhura nazo? Murakoze cyane. Abantu dukunda kwakira muri kabine iwacu, ivyo tubona nk'ivyo turiko turabona ngaha mu ntara ya Gitega dusanzwe duherereye, kuko tuvuga hanyene turi, kuko iki kiganiro kiraba abanyagitega ntikiraba abandi bo hanze. Abantu dukunda kwakira ingorane zo mu miryango, umugabo n'umugore batakivuga rumwe, umugabo n'umugore aho usanga umugabo amaze amezi 3 mu gitanda ciwe, umugore akamara amezi 3 mu gitanda ciwe. Ivyo vyose ukasanga bibaza ngo umugore ntagondwa, ugasanga bibaza ngo umugabo wanje ntashoboka. Kumbe si ingorane y'umugore, si n'ingorane y'umugabo, ahubwo n'ubugwayi bwo mu mutwe. Ico ni cyambere. Hanyuma ikindi dukunda kubona ni nk'umudame ashobora kuza muri kabine avuga ati dufashe twe vyatugoye, umugabo wanje asigaye ataha saa 5 y'ijoro, umugabo wanje asigaye aja mu bamaraye. Mu bisanzwe ivyo vyose umugore aza yibaza ngo nukudashoboka k'umugabo, canke aza yibaza ngo n'ubutagondwa bw'umugabo, ariko ubundi bwobwo ntabwo aba ariwe, haba hariko kirabimutera. Ubye bishobora gushika uwo mugabo wiwe akaba yavukiye mu muryango ufise bwabo bwayo ko mu mutwe nyene nariko ndakubwira, aho papa na mama wiwe bama basinda, aho papa na mama wiwe bari imboregwa, hanyuma rero agakurira mu muryango adafise urukundo rukwiye. Nico gihe rero mu gihe ufise umugabo nk'uwo cyangwa ukagira umugore nk'uwo, novuga ati ni nk'ingorane
uba ugize biba bisaba yuko ujya ku mupsikologe kugira ngo agufashe cyane ico gikomere uwo mu partenaire wawe yahuye mu bwana bwiwe gishobore gukira. Kidakize usanga ari ngorane, izo ngorane mugumana mu muryango zizokwamaho. Ikizobikwereka uzosanga uwo mugabo wagenda mu kabare akararayo agataha yatevye, cyangwa ugasanga n'umugabo anywa itabi, cyangwa ugasanga n'umugabo atabumbwa n'umugore ashashaja mu bamaraye. Ivyo byose biba bifise impamvu. Kuja mu kabare kuba ari kugira ngo ahunge vya bibazo biri muhira, kumbura ze gushika asanga umugore wiwe yasinziriye nawe abone gutora agatiro, canke ugasanga ahungiye kunywa itabi, canke ahungiye kunywa urumogi. Ivyo byose kuba ari kugira ngo yiyibagize ingorane nyamukuru arimwo, areke guhangana nayo, ariko ingorane iza kuhaba iryo taba ararinwa, iyo nzoga arayinwa, akaborerwa, bimaze kumuvako cya kibazo n'ubundi aza gusanga kimuraririye, nahasanga kiri imbere y'umuryango, asanga kiri imbere y'umuryango. Nico gituma rero abo bose bakwiye kuza ku muganga mbogora mitima kugira ngo abafashe. Tumenye ubwa mbere inkomoko ituma uwo muntu anywa itabi, tumenye inkomoko ituma uwo mugabo atabana neza n'umugore wiwe, tumenye inkomoko ituma uwo mugore atabana neza n'umugabo wiwe. Hanyuma tumaze kuyimenya tumufashe ukuntu itora umuti. Nyimba ari gikomere yagize mu bwana, tumufashe kugira ngo ico gikomere ciwe gikire. Nyimba mu buzima bwiwe yarabaye viole, yarafashwe ku nguvu, ico naco nyene kiri mu gikomere usanga gituma umugore nahababanye n'umugabo ushobora kuza kubana n'umugabo ko kubera muri societe ariko bimeze atoshobora kuba hata mugabo afise, mugabo abagabo bose muri rusangi bamushisha n'umugabo wiwe arimwo ko kubera ko hariho umugabo umunsi umwe yigeze kumufata ku nguvu akamubabaza, akamukoresha ibintu bitavyumvikanye bikamubabaza cyane. Rero abantu nabo nimba hari uri karakurikirana kino kiganiro, abantu nabo baze tubafashe bashobore kuva mu ivyo bibazo, babe libre. Impamvu vyihuta kandi bikenewe ko ivyo bibazo babivamwo nuko uri mu ivyo bibazo ntushobora gupanga kazoza kawe neza, ntushobora gupanga kazoza k'umuryango neza, kandi bisubiye ingaruka nyamukuru nuko n'abana bakuvukako mu gihe ivyo bikomere bitavuwe ngo bikire, kuko bakuriwe muri wa muryango wama mw'induru, nabo nyene ico uzobaraga induru, bace bakurana uburwayi bwo mu mutwe, uzoca usanga umuryango wanyu muri rusangi wiswe umuryango w'abagwayi bo mu mutwe. Inkurikizi nazo zica ziza nuko itunga ry'umuryango risesagurwa, hanyuma hakaba ubukene, mbere n'abana babakomokako bakaba intagondwa. Tuhava tugishika ko mu mwanya uza kuza hamwe usanga abana bahevye amashure kubera ko bafise uburwayi bwo mu mutwe bakura ku bavyeyi, nabo bakaza kunywa itabi. Uratubwiye amajambo menshi cyane gose, na babandi usanga mu ngo zabo hari ubwami bubiri, inzu yabo umugore n'umugabo, ugasanga hagati hari urundi ruhome, nabo urumva barashobora kukwegera ukabatunganiriza nk'uko wabisiguye bavyumvise. Ego turagomba uca utubwira kumbure amasinye amwamwe ashobora kuranga abantu bashobora kugira nte kukwitura uno munsi. Ndazi hari amasinye ushobora kuvuga nk'umuganga wabinonosoye cyangwa wabyize, ushobora kuvuga ati bano bantu maze kwibona ko kano gasinye urashobora kunyitura, ni nkabahe? Murakoze cyane. Amasinye canke ibimenyetso bishobora kukuranga ukimenya ati ndakeneye kuza kurondera ubufasha ku muganga mbogora mitima ni menshi, ariko reka tuvuge muri rusangi ashika nk'atanu canke atandatu. Ikimenyetso ca mbere ni mu gihe wabaye imbohe y'ikintu, ico twita mu rurimi rw'igifaransa addiction. Ushobora kuba imbohe y'inzoga nk'akarorero, ushobora kuba imbohe y'igitsina, ushobora kuba imbohe y'itabi, ushobora kuba imbohe y'isukari, ushobora kuba n'imbohe ya telefone, ushobora kuba n'imbohe ya televiziyo.
wewe ntumenye yuko hari akagorane ko mu mutwe kariko karabigutera, ukibaza ngo nugukunda inzoga bisanzwe, ukibaza ngo nugukunda igitsina bisanzwe, ukibaza ngo nugukunda itabi bisanzwe, cyangwa ukibaza ngo nugukunda televiziyo, ukibaza ngo nugukunda telefone bisanzwe. Kumbe hariho akantu katumye uba imbohe y'ico kintu. N'ico gihe rero uraheza ukaraba, mbega iyi telefone ntabwo imbuza gukora ibindi bintu, mbega ntabwo umwanya wanje ndawumara kuri televiziyo wose kandi bikaba byarananiye kuvyiyambura. N'ico gihe ucuza kuraba muganga mbogora mitima akagufasha. Mu gihe uja mu kabare ukamayo kandi ukumva utagiye mu kabare utagira amahoro, n'ico gihe menya si wewe, hariho hakantu k'inkorerezi kariko karagutuma wama mu kabare. Ego ntaguciriyemo gatoya, je ryari Musongati gomba ikine n'umugwi ukunzwe gaha mu ntara ya Gitega, hariho umuntu baramuhaye akazi kashobora kumuhemba nk'amafaranga 50,000 n'umushoferi kugira ashobore kudepoza uwo muzigo hanyuma agaruke. Ayo mahera yarayahevye ngo mpakagende kuraba uwo mugwi ingene biza kugenda. Mbega wowe ntihoca umushira muri babandi babaye imboho y'ikintu runaka? Navyo nyene birashoboka. Kumbure ico n'ikindi unyibukije, urashobora no kuba imbohe y'umupira. Navuze kuba imbohe y'ikintu kanaka. Kuba imbohe y'ikintu kanaka nuko ico kintu kikubuza kurangura ibikugiriye akamaro, ahubwo ukaguma kuri ico. Kandi kuguma kuri ico ugiye kugira ico twita evaluation, usanga ataco cakwinjirije. None wumva ufise ubwenge mu mutwe atakantu kariyo, wo kwemera kuba imbohe y'ikintu kitakwinjiriza amafaranga? Utegezwa gukurikirana ikizokugirira akamaro, ukatandukana na vya bindi nyene bikumarira umwanya wawe w'ubusa. Neza cyane. Kuba rero imbohe y'ikintu bigatuma bikubuza kurangura ico kuzana ico kugirira akamaro, cyangwa kigira akamaro umuryango wawe cyangwa igihugu muri rusangi, ariko ukaba imbohe yacu kandi bikaba byarakunaniye kuciyambura kandi wabishaka, ca wegera umupsikologe rero agufashe kuciyambura, bizogenda neza. Hanyuma ikindi kigira kabiri, ni mu gihe wahuye n'ikintu caguhungabanije. Mu vyigwa by'abahinga vyerekana yuko umuntu umwe kuri 5 mu buzima bwabo imbere yuko bitaba Imana barahura n'ikibahungabanya. Rero iyo wahuye n'ikintu caguhungabanije umunsi kanaka, kijya kintu caguhungabanije, ijya evenema yaguhungabanije iragenda mu bwonko ikagira gute, igahomako. Nka bimwe twita mu rurimi rw'igifaransa copier coller, abantu mukoresha imashini murabizi. Hariya mu bwonko kajya kantu gaca kagenda kakihomekayo. Rero katavuyeyo, iyo uhuye n'ikintu kigomba kumera kenuko, niyo bitaba bifitaniye isano, bica bituma mu mubiri wawe haba ibintu bimeze nk'amashanyarazi. Noneho bigatuma uca wumva uzanye ibindi bimenyetso bita état de stress post traumatique, ukumva nk'ubu mutwe uramenetse kandi ntuzi cyawumenye. Bakaguha paracetamol, bakaguha efirarga nka speciality ya paracetamol, uwo mutwe ugahera umwanya mutoyi, mugabo higa yejo ugasubira kugaruka. Bakaguha ibinini ugasubira kugaruka, bikaguma vyisubiriza. Mwico gihe rero menya ati si umutwe usanzwe, ahubwo n'umutwe utegwa n'akantu kigeze kumpungabanya igihe kanaka, kanteye igikomere, kandi ico gikomere ndakigendana. Iyo haje akantu rero gashaka gushusha naco, ako kantu gaca gatoneka ca gikomere, noneho hagacaba ama reaction mu mubiri, no haca haza ibyo kumeneka umutwe, canke hakaza kuribwa muri estoma, estoma igasokreta y'amaside, ugashuribwa muri estoma, canke ugacika umugongo. Arivyo twita mu rurimi rw'igifaransa psychosomatisation. Habaye la somatisation, no kuvuga ngo ni inkurikizi z'ikintu kanaka cavyuye agakomere wigeze kugira muri kahise. Rero uzobwirwa yuko ari inkurikizi yavyuwe n'agakomere wigeze kugira muri kahise, nuko iyo wamenetse umutwe bakaguha izo paracetamol, uwo mutwe ntuhera. Iyo wacitse umugongo bita mu rurimi rw'igifaransa lombarge, muri medecine physique baguha tunini bita
baguha utunini murantunga hariho utunini baguha sindatwibutse neza hariho utunini baguha mugabo utwo tunini ukiri kuradufata uwo mugongo urahera ariko mu nyuma wahejeje kudufata wa mugongo ukaza kugaruka wisubiriza umuntu yumva ko akunda kumeneka umutwe yumva ko akunda kuribwa muri estoma yumva ko akunda gucika umugongo bamuha imiti yo kwa muganga ntibihere namenye yuko ivyo atari ibintu bisanzwe ahubwo ari inkurikizi z'igikomere kanaka yagize muri kahise bica bituma mu mubiri wiwe haba yandi ma reaction n'uwo rero ashobora kugenda kwitura umuganga mbogora mitima kugira ngo barondere mu buzima bwiwe ikintu coba caramukomerekeje bamaze kugitora biga ukuntu ico gikomere cohera hanyuma abone kwidegemvya. Ego ndumva ni ibintu bikomeye cyane kubiye imbohe y'ikintu runaka kugira amasinye atandukanye ku mubiri wawe kumeneka umutwe gucika umugongo n'ibindi byinshi ndaza bariko baradukurikirana kuri Steve TV nabo hari habaca bumva ivyo bimenyetso byose uvuze kumbure bibariko rero ivyo n'ibimenyetso birumaze kutubwira rero ndazi hari ibimenyetso birenga 100 canke 10 ariko tubwira ikimenyetso cya gatatu duce turagize ikiganiro kugira ngo uzogaruke wongere ubidusigurire neza dufise ndetse abantu bamaze kutubwira ati burya twasanze bimeze ukuntu kugira ngo turabe heyere mabega igitega cyahe mu barundi nabarundikazi bega bagiye kwitura kino kigo cha psychologue bimeze gute bega bizoba bimeze gute tubwire rero sige ya gatatu kugira ngo ibindi duce tubibika tubanze turabe bega mu barundi nabarundikazi ibibazo byabo tuzovyakira gute. Murakoze cyane reka ndangirize kuri ikimenyetso cya gatatu ni ikimenyetso cy'umuntu byoba bimaze kumushikira mu buzima bwiwe akifuza kwiyahura uwo muntu byoba bimaze kumushikira rimwe canke kabiri gatatu akifuza kwiyahura ni wa muntu ubwa mbere amaze kumva yuko ivyisi vyamurambiye nta kikimuryohera kandi abona yuko umengo kwisi ibimushikira n'amakuba gusa nta ciza kimushikira vyiza rero yisi yofuma ayivako hanyuma akagenda nyimba ari mwijuru nyimba ari hehe mugabo akumva yuko umengo isi yamurambiye kabisa ntakwiye kuyibamwo uwo muntu vyiba bimaze kumushikira rimwe canke kabiri ni ukuvuga ngo nanye ndakubwira ni ibintu vy'amadogre uwo biba biriko birakura uwo rero uwo birihuta cyane akwiye kuza kuraba mu psychologue akamufasha n'ingoga kuko inyuma yo kwiyumvira ivyo vyumviro byo kwiyahura ejo azotangura kubura itiro amaze kubura itiro acaruha cyane hanyuma atangure kubona mu mazi isi yaze atangure kubona ibintu abandi batabona atangure kubona abantu baje kumutera amacuma abandi batababona atangure kubona baje kumufata ku nguvu abandi batababona none rero umuntu byabishika akaba amaze kwiyumvira icyumviro cyo kwiyahura uwo akwiye kwitura mu psychologue hakiri kare biba vyihuta kukubera no vuga nti aba yamaze gushikira muri alerte kuko ivyo bica vyiyevuriwa muri bya bindi vy'ubugwayi nyezina bimwe n'abantu bose baraba bakavuga bati naka yamaze kugwara mu mutwe. Ego turabitahura cyane gose wewe rero wumva uburitiro ugahura n'ibindi bigeragezo bitandukanye urashobora guca witura no muganga agaca gufasha mbega uno musi wo bufise adresse bo cyaba gutora ko urafise biro uri kurakorera ko ushobora kubakira banaho boza ari 10 canke 5 urashobora kubakira cyane neza cyane naho ba 10 naho ba 5 naho ba 20 turashobora kubakira aho tubakirira ni muri centre medicale iri inyabiharage hariho centre medicale iri inyabiharage neza na neza indani aho bita muri centre commando niho twakirira abo bantu barashobora kuza rero tukabakira iminsi yose y'akazi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva saa 9:30 gushikana isaha 10:30 niho tuba turi tuzobakira nta ngorane kandi tuzobakira neza kandi turizeye ko bizogenda neza nta muntu atwitura ngo asubire inyuma uko yaje arinze yashika asubira inyuma cya kintu cyari kimubabaje ku mutima asubira inyuma
kameme afise ivyizigiro yuko mu ndwi zibiri canke mu ndwi zitatu canke mu kwezi bizogenda neza, akaba ari imbere agashobora gukora ibikorwa nk'abandi ameze neza. Murakoze. Ego ndumva urabahaye adresse mu gikomando uca umusangayo bigaca bigenda neza. Mwumvise izina ryiwe ni Ntukamazina Barnabe, kumbure agaca kwakira akandi no bibutsa atashimye kuvuga. Uramutse ugiye kumuraba uzogende witwaje karangamuntu uhembwe ni mu gikomando uzogasiga ku muryango hamugende kumurondera. Ndihenze? Oya, ntiwihenze cyane kubera mu kigo c'abajejwe umutekano bamana amakinga ntitwomenya ko utari inkozi y'ikibi. Rero ni byiza kuza uzanye ibyangombwa hanyuma ukabisiga ku irembo, uzohasanga baca bakoriyanta neza ati muri centre medicale ni hajya, hanyuma ugaca ushika tugaca tukwakira, tugejeje kukwakira ugaca uhitana kaga karangamuntu kawe ugaca witahira amahoro. Nta ngorane n'imwe. Ni inzego z'umutekano zugururiwe abarundi bose, ni inzego z'umutekano zugururiwe abene gihugu. Si bimwe vya kera ngo inzego z'umutekano ntibajayo. Oya, abantu bose barajayo, nta ngorane. Kira noneho haje iruhande yaho turafise n'indi clinique militaire isanzwe yakira abagendana umugera wa sida canke abifuza kuvyara ku rugero. Nico kigo naco nyene kirakunzwe, abantu baracitura cyane. Twizeye yuko niyo centre medicale abantu baza kuyitura hanyuma tukabafasha ibintu bikabona kugenda neza. Abarundi, abanyagitega tukagira amagara yo mu mutwe apanze neza, tugatunganya imigambi yacu yo kwiteza imbere nkuko nyene icubahiro yama bivuga, dupanze neza kandi twese hamwe birashoboka, tukagira amagara meza, tukagira iterambere, tukabaho neza. Murakoze. Ego hari abaca bipfuza bakiriko barabona kino kiganiro cawe, yumvise y'amasinye bavuga abaranga, ugaca usanga aratoyemo nk'ibintu bibiri canke bitatu bimuranga kumva neza ukagukeneye. Mbega wowe ufise WhatsApp canke kandi kanimero ka message canke aperi isanzwe wavuza abamama usanga canke abapapa usanga zirasha ariko bwaca zigaca zizima, agaca yifuza kukuganiriza kugira umuhereze adresse bigende neza. Mbega wo bahereza kanimero ka telefone bazoce bakurondera ko vyoroshe? Murakoze. Nico ni kibazo ciza. Haraje ubuhinga ngurukana bumenyi budufasha kugira ngo ibintu bigende neza, abantu ntituruhe, abantu ntidutame. Rero jewe ndafise inimero nkoresha kuri WhatsApp, nitabako, kandi niyo urungitse kwa message gatoyi ndagasoma. Nta kantu na kamwe negerija, njejwe amagara yo mu mutwe y'abantu. Rero ako kanimero gakora kuri vyose, ni WhatsApp, ni gutelefona na ka message. Ako kanimero ni 62 25 43 11. Reka nsubiremwo, ni 62 25 43 11. Nukuri nta muntu numwe ntazokwakira, nahazo telefone, nahazo kwandika ka message, nahazoza kuri WhatsApp, nukuri nzomwakira. Murakoze. Ego Imana iguhezagire cyane. Mbega nta tundi dokima bogenda bitwaje igihe bazoba baje kukwitura nk'amahera ya buhora mbona kwa muganga bavuga ati amahera y'agakaye kwandikamwe ibintu bikuranga. Mbega bazoza uko nyene nako numvise nogenda ndakababarije kugira ngo bazoze biteguye ntihagire usubira inyuma yamaze kukwitura? Oya, kirazira yuko umuntu asubira inyuma kandi akeneye umuganga. Ico dushira imbere s'amafaranga. Oya, ico dushira imbere nuko abantu bokira. Nibakira bagateza imbere igihugu, bagateza imbere imiryango yabo, ico nico kiduha akanyamuneza. Yego barazoza n'ukuri, barazoza. Yego bafise amafaranga barayazana kuko umukozi abegwa n'impembo. Ariko kandi batayafise bakaba bafise ubugwayi twari duhejeje kuvuga, ntibareke kuza, naho nyene tuzobakira. Erega umuntu ashaka kuba adafise amafaranga uno munsi mugabe je akaba yafise, ariko afise ubugwayi no munsi bukaba budatorewe umuti uno munsi,
ejo bushobora kuba grave, bushobora kugera ku rundi rugero, ugaca usanga arabihombeyemwo, na twege turabihombeyemwo, n'igihugu kirabihombeyemwo. Rero twege muri centre medical ico dushira imbere cyane muri service ifasha abantu barwaye mu mutwe si amafaranga, ahubwo dushira imbere cyane yuko umuntu afise ikibazo cyo mu mutwe cotora umuti, hanyuma kiteza imbere, hanyuma kandi agateza imbere n'igihugu. Murakoze. Ego Imana iguhezagire cyane gose. Kanatsinda umuntu agwaye mu mutwe ntiyoronka amafaranga nk'ayaraho, ariko uzoca ugenda urumva araduhaye ikaze kumbure bizogenda neza. Rero Baranabe turagushimiye cyane gose ku kanya watanze, watubwiye amasinge cyangwa ibimenyetso bitatu biranga umuntu afise iyo ngwara, ariko ndabona mu mashini yawe hari ibimenyetso birenga 10. Tugusabe udukundire uze ugere uduhereza akanya uganiriza abakunzi ba Steve TV, abakunzi b'igihugu cy'u Burundi. Uzoduha akanya nitwogera kuguhamagara uze kubabwira ivyo bindi bisigaye. Yo, ahubwo nije ndabashimiye. Nejo mu gitondo murantumako, nzoza ndiruka, na saa sita murantumako, no ku mugoroba murantumako. Jewe intumbero nihaye nuko abanyagitega bagira amagara meza yo mu mutwe. Sinsubire kumva ingo zirasha mu gitondo zikazima, sinsubire kumva abana bashwana na base, sinsubire kumva abana kwishure batamenya, sinsubire kumva abantu babaye imbohe z'ugwagwa, imbohe z'inzoga, zitabi. Eka dushaka gufashanya ahubwo ivyo byose tubisimbuke, hanyuma duteze imbere amagara yo mu mutwe, niyamara gutera imbere twiteze imbere no mu vy'ubutunzi, ubutunzi bw'imiryango, ubutunzi bw'intara yacu ya Gitega, n'ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Murakoze. Ego Baranabe turagushimiye cyane gose, ubwira ko usezera abariko baragukurikirana, ubipfuriza ndetse n'umwaka mushasha n'amagara meza nk'umuganga unagura imitima y'abantu benshi. Ego cyane ndasezeye abariko barumviriza ino studio Steve TV, kandi ndabifuriza umwaka mushasha mwiza, ndabifuriza Noheli nziza, ndabifuriza amagara meza muri rusangi, na cyane cyane amagara meza yo mu mutwe. Ariko kandi ntibibagire sabone, kandi ntibibagire na partage kugira ngo ubu butumwa bushikira abantu benshi bashoboka, hanyuma dufashanye kugira ngo amagara meza yo mu mutwe ateze imbere. Amaze gutezwa imbere, duteze imbere ubutunzi bw'umuryango, bw'intara ya Gitega n'igihugu cyose muri rusangi. Murakoze. Ego bakozi ba Steve TV, mwese turabashimiye kandi turabakegurukiye. Wewe uza kwemera gufata umwanya wawe kugira ngo ukurikirane kino kiganiro. Rero turakwinginze partage, sabone, ushishikare guhereza inshuti n'abagenzi bawe. Ndazi harabo mwiganye, harabo mugendana muri societe babaye imbohe y'ibinyobwa bitandukanye, itabi, inzoga. Turakwinginze buno butumwa ubushikane kure kugira ngo aba petit frère n'aba grand frère n'aba grande sœur kumbure buno butumwa bubashike ko nabo bafata ingingo babone gutabagwa. Rero abakunzi ba Steve TV n'abatara abakunzi bacu, mwese ndabipfurije umwaka mushasha ndetse na Noheli nziza, ndabipfuriza amahoro no kugira mu mutwe hatonze neza n'ibikorwa by'iterambere. Ciao ciao.